duhagaze twishyira amaboko y'Imana isumba byose duhagarare hagati mu cyiza igihe cyacu cyo gusenga iceze Umwami Yesu abana natwe. Amen. imbere yawe tugushimira cyane mwami iteka yawe duteye kubona twinjiye mu ngoro yawe uruhusha uduhaye dushimiye mwami cette faveur ubuntu bwinshi utugiriye kubona waduhamagara neza ukatwemerera kuza mu ngoro yawe wakoze kandi cyane tugushimiye n'umutima wacu wose urahowe ni ukuri turi imbere yawe tuzi neza ko atacyo twazanye twese turi conscient ariko tuzi ko utwaje ko atunze ibihagije abamamaza
duha byose nk'uko ubukene bwacu bungana. Turifuza inzara yacu tuva nirangije n'inyota uyiheza n'utwaje dufise ukaduhagiriza ku meza yawe, kuko hari ijambo wivugiye ubwawe ritabesha iti hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka aribo bazohaza. Kandi waremeye mwami ngo aho hose abantu bazobakoraniye mu izina rya Yesu Kristo uzoza ukabana nabo, kandi aho ugeze urupfu ntirubashika, aho ugeze nta nzigo, nta shari, nta ndwara. Ibyo byose turagusabye ngo uze maze bihunge kuko wagiye ahantu maze abadayimoni bakiruka mu ngurube, nawe bari kuza n'aha imwe muri zose zive hano maze tugumane nawe. Petero yavuga ati ega mwami ibyo tubera byiza duciye urusango rwawe n'urwa Eliya n'urwa Mose tukigumanira hano, kuko twifuza natwe ko woza maze tukagumana ibihe bidashira. Urakoze uduhezagire cyane rwose, uduhe umutima unezerewe mu gitondo. Ukuri ndagusabye ngo ababuze amahoro uyabaye, ababuze ushoboye byose ura abantu bose, ikintu cyose cyotuma abantu batavuga neza kivaneho kureho kandi mwami mkoze ngo munyegeranize abakuzi bawe abo twasezeranye nabo n'ikimazi. Turazi ko ibintu byose tuza guhabwa bikomoka igorogota wabitanze ku bwacu, warapfuye ngo tubihabwe, urakubitwa ibishago yawe bikiza indwara, warapfumwe ucika ikivume ucika abahezarikiwe, none wamuhezarikiwe watukura mwami ikuri harabaremejwe n'ubusaza baremere n'ibyizigiro ku buryo byose uzobishitsa bane natwe tubone bigaragaza mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Umwami abahezereye cyane rwose kandi abamugisha mwinshi, umuntu wese aramugabane umugabane kumugisha uw'Imana isumba byose. Nanjye mvuze ngo amen, umugisha undeko. Imana ibahezereye cyane. Amen. Murakoze dusome kuvayo 12 Genèse chapitre 12, dusome ku murongo wa mbere ugeze ku murongo Genèse apana Genèse itanguriro, ntabwo murambara nyuma y'igikoro. Genèse n'itanguriro 12 turere ku murongo wa mbere dusome neza Yesu Kristo. Genèse itanguriro Genèse 12 turere ku murongo wa mbere dusome. Abafite ibitabo bose bashobora gusoma mu byakakaye abo bakiza Bible bashobora udafite Bible ashobora gukiriza kugira ngo ari umusere adafite Bible bishobora kumukiriza, n'undi wese yifuza Bible ashobora gukiriza gutyo. Barazifise abafrere n'isawa. Uhoraho abarira Aburahamu ndetse homye. Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu cyawe no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. Amen. Nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. Bazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izohererwa umugisha. Amen. Mubyagire mwese. Imana ibahezagire. Imana ishimwe kandi cyane. Turayishimiye rwose, turayishimiye. Imana ibahezagire. Turashaka kwakira abantu b'abashitsi mu izina rya Yesu Kristo. Abashitsi bacu bahaguruke tubakirane umunezero. Turabona mwendata Jean Paul hari inyuma. Imana imuhezagire. Imana ibahezagire frere. Sawa, sinzi igituma abantu b'inyandiko urashobora kuvuga sawa, vuga cyane
Amen. Amen. Nikaribu Imana ngira wasoni mukazana. Wasoni mukazana. Ni hatari watumenyesha ngene twagereze ariko ntacu nimba abandi bashishasha kuvuga ariko atabandi nta kibazo tubandanye bise ishimwe rya mushiki wacu Epitas. Mushiki wacu Epitas yavuye mu bitaro by'Imba. Epitas nese mushiki wacu. Mushiki wacu Epitas yavuye mu bitaro naguke bamubone Imana yaramurokoye. Ngira ni umunsi mushiki wacu Epitas n'uriya. Imana yarakoze ni hafi cyubahiro. Abavyeyi barazi ibyo mvuga kandi mu mutima wanje numva nezero ko Imana yamurokoye. Yarakoze nishimye cyane. Ishimwe y'Imana yacu. Dufise abagwaye abamahari bishimwe Odas, Frere Odas. Uzomashaka mazimekero Frere Odas arahaguruka Odas mubone n'undi yake wanyu muzoze maramushikiriza ibintu byose bishaka gutanga kw'impano kuri assemblée ari intebe mwaguze amakaramu mwaguze ibintu byose by'impano bahaye assemblée bashikiriza Odas. Haguruka bakubone Frere y'umugabo n'umwizigirwa ibintu byose tuhaye assemblée amadon tuhaye assemblée ibintu biboneka y'itari y'ibya byose tushikiriza Odas. Imana inezereye cyane turagushimiye ko wama utwugurira assemblée ku masaha meza nterekera twimukirana n'ibintu yamari gushimiye cyane. Imana ikomeze kumurangisha byinshi akorera Imana yacu ya muzigamye mu rugendo rw'ubuhiga. Imana yarakoze ni hafi cyubahiro. Arwitwa Presia mushiki ya Presia yashimiye Imana muzigamye ajumbura. Imana hafi cyubahiro. Nose yatarakomeye. Okay, Imana hafi cyubahiro. Turishimye natwe ko yakuzigamye. Yarakoze ngira ngo uje kubino aje gutamureba uzasubira kuvuga iyo manutse kiretse jeje Imana ishimwe ko yatisigaye mushiki wacu ni hamwe cyubahiro hamwe n'abandi bose yazigamye bamutangika mureke kugira ubunebwe. Yarakoze Imana ikwiye n'ibyo tutahora dukora dukwiye kubikora byiza ariko Nenzi ko Desire yanditse ko shimiye Imana kandi kama ibibanza byiza ndabikuvugiye hasi na Egete ashimiye Imana ko yabaye ibibanza byiza. Yarakoze mwarakoze kuduteka. Imana ibahezagire. Duhanuye n'abandi basore n'inkumi bazobitware neza izobaherekeze neza. Imana izibibemo. Nimugire indero nziza Yesu araje kandi nta rigaba azotwara. Bahungurire ndekudemukira n'abakobwa bindi kudemukira. Umwami wacu araje ntagitebye. Umwami ahimazwe. Dufise nitwaro arumwa nitwaro Fred Donatien asabye amasengesho Donatien wa Fred ugenyuzi Fred ugenyuzi nivyo umwana wawe okay Donatien wacu ariyo Donatien witwa Donatien oya ntangora nivuga cyane ahubwo ufate n'umwanya munini imbere. Sawa Imana muheze nawe tuheze. Urakoze karibu.
turabizi kandi Imana nziza ujya umufurere mubona ahaguruka bakubone mbere ahaguruka kandi ujya n'umufundi karuhariwe turasabye abantu bose bubaka amazu bazomuhe akazi ndakuvugiye ko nane n'umufundi Imana ikumugisha uzokubakira abafurere bose mufatanye na amufurere na Aroni Mazanani na Tietira Lile. Okay, Aroni mugenza azobere cyane haguruka ati. Haguruka yaguruka voilà. Abafutina voilà, bandi baheze. Muzakaza abandi, muzakaza abi wacu kandi muzomukoze donation akwaje. Bon. Barachari mu bitaro. Hali ya amanifuza. Sinababona sinabizi. Okay, Imana izobakiza. Twarabasengeye. Sierra asabye amasengesho. Sierra. Okay, Sierra asabye amasengesho y'ikibazo nibaze ko kitamuteye ubwoba. Cyamuteye ubwoba. Okay. Nibaze ko abizi atazotumara amazi. Imana izimuhe 95%. Hariho Madame Ernest yifuza gushikanira Imana umwana karibu tumushire mu maboko y'Imana isumba byose ntihagire gutwaza mutwari wewe yawe ntihagire gutwaza yagiye gukora akazi ibikorwa niyagaruka zomunezererwa hari hafi ntihagire gutwaza ngo basengeye mudamu ntihagire bitera guhagarara umutware wiwe ari muri Kongo hariya kuri guca amadolari kandi murabona ko ujya mugora tagase nico gitenge si cyo mu isoko cyo muri Kongo cyangwa muri Kongo murabona namwe ko igikongo mani attention cyo kinobera cyaje kumusenya mwakinga ndemundare mu gikora cyita igikongo mani kandi mani ngeze kuzura musengera hakuke neza Imana muhumugisha hariya imuhe kuguma senga Imana nindire ko isagaruka sawa muzi umushakirizo w'umusengera Yesu abaheza turasenga Imana isumba byose. Data wera Mana ishobora byose turagushimiye cyane ko watanze umugisha muri uyu muryango wa mwene Data Ernest ugatanga kino kibondo bise Naomi n'umuhezagire n'umugisha akomoka kuri wewe akurire mu biganza byawe kandi azatoranya inzira y'ubugingo niyagera mu bigera hezagira abavyeyi biwe mu bucumukure barimo ubahe umugisha baronke ibyo kureresha uyu mwana n'abandi maze Mana nzima bazamurerere mu nzira yawe kibiregeye kizima wewe nyene utanga umugisha w'ibibondo abari wewe ubakuza ukabarinda wa mubi ukabarinda indwara zisinzikaza ugira ubuntu n'imbabazi mwami uyu mwana akurire mu biganza byawe turagushimiye bezagira umutware w'urugo muri miliyari umuhe kugumana umutima mwiza wo gusenga akwizeye cyane ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye amen. N'abandi bose batararonka abana ibabahe babaherera babifuza mwese mubyare batatu kugira ngo tugwire asambure yacu igizwe n'abo tubyara n'abandi bose babifuza Imana ibabahe bifuza kubaka ingo Imana ibabahe Imana ibahezagire rwose cyane rwose Imana ibahezagire twashaka tubamenyeshe ko weekend iza samedi iza tuzoba dufise abashitsi samedi iza bavuye mu Burundi bwose twatse badufise abashitsi samedi iza bagera kuri 16 tuzoba dufitaniye akabonana n'abafrere hano kandi benshi muri bo tuzoba turi kumwe muri assemble turazi ko muziko bitegurije abaririmbyi abantu bose abafrere bose Imana ibaheze tubahe ikaze muzi kumviriza ubutumwa bwiza.
Imana ibaheze bityo dufise abashitsi samedi ngira ngo na dimanche Imana biduhezagirire mu tuzobibonemo umugisha w'Imana isumba byose kandi muzobisengere bizogende neza. Imana ibahezagirire. Amen. Murakoze. Iminota mike yo kumva ubutumwa bwiza kandi hari abafere basabye ngo ndabakorera icegeranyo c'amara transmission mu minota mike tuba dufise biba bisaba tuvyumvirize neza kuko kandi abafere babwiye byiza bati turavyumviza natwe ariko hari ivyo tutaba twatahuye tuba dukeneye kubitahura. Nuko rero iyo tuje kuri eglise tuba tuje gukora icegeranyo cyo tuje kuvuga gusa ariko tubwira abantu ivy'Imana yatwemereye ko tuzobaho, tubabwira ibintu byo kuvuga bamenye, tubabwire ko Yesu yabambwe, tubabwire ko Yesu yapfuye yahambwe akazuka mu bapfuye ariko batabifisemwo umugabane vyoba ari impfabusa. Tubabwira ibyo bafisemwo umugabane nabo. Imana ishimwe. Si politike tuzamo umuntu yemerera abantu ibintu azi neza ko bidashoboka kugira bamutore amaze abigeruke oya, ariko hano mu gitabo c'Imana isumba byose muri Korinto ba kabiri igice ca mbere muri Korinto ba kabiri ca mbere aranditse aya majambo meza y'Imana isumba byose. Tuyasome twese abashoboye kuronka Bibiliya muri 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 mu Korinto ba kabiri igice ca mbere umurongo wa 20 frere Fidel abisomere mu izina rya Yesu Kristo abisomere twumve. Iby'Imana yasezeranye uko bingana muri we niho egomeri nico bituma ari wadutera kuvuga tuti amen ngo Imana ishimishwe natwe. Amen. Imana ihimbaza. Ivy'Imana byose amen yateguye byose izohaba muri Kristo Yesu niho hari akoro yo bibonekera. Cyo tuma tuneze kubona twaramwakiriye Yesu Kristo umwami wacu. Ari akoro Imana ishimwe. Niho egome muri Yesu Kristo. Niho egome nini kuvy'Imana yasezeranye byose. Kuvuga arahiriwe abamwizeye. Umwami ashimwe. Muri we niho egome oui et amen. Il est oui et amen. Kuvy'Imana yatwemereye byose ntawo bironka adaciye muri Yesu Kristo. Imana ibahezagire kandi cyane. Niho handitse mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 14 muri Evangile selon Jean chapitre 14 haranditse ngo verset 6 nabisomere ku murongo wa 6 Frère Fidel adisomere verset 6. Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ushika kuri data ntamujanye. Amen. Imana ihimbaza. Ni jewe, aleluya, ni Yesu Kristo abivuze ati ni jewe iwe nzira itujana mu vy'Imana yadusezeraniye byose. Niwe bugingo budashira. Il est lui la vérité. Amen. Imana ihimbaza. Biblia ishizeho nta ushika kuri data ntamujanye, nta kintu na kimwe dushobora gushikako kitabonekeye muri Kristo Yesu. Cyo gituma handitse ngo nukuri ni zacu nimba ishize ni yacu bibabaro yikoreye igihano kituronesha amahoro caguye kuri we. Amen. Ivyacu byose yavyishizeko. No mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 14 handitse aya majambo meza y'Imana isumba byose. Nabisomere Frère Fidel igice cya 2 umurongo wa 14 wa 15 haranditse hati nuko rero oui kuko abana
bahuje inyama n'amaraso nawe ubwiwe yahuje ibyo nabo kugira ngo abone uko apfa kandi urupfu rwiwe aruhindurisha ubusa uwufise ubushobozi bw'urupfu niwe Satani kandi ngo arokore abashakanye ubwoba bw'urupfu bose isi yose y'ukubaho kwabo. Amen. Imana ishimwe. S'il vous plaît, est-ce que mwamuko ni mwana wacu? Imana igeze by'abakuru banyu bose. Yahuje inyama n'amaraso natwe. Amen. Kugira ngo babone ukwapfa. Qu'est-ce que toi? Umuntu ashobora ninde garasaza amagahinda urupfu. Ati nahiga inzira yo gupfa. Ariko hari umugabo umwe kubwo rukundo adukunda no kubw'intumbero yifuza kudushikanako yahize ingene yopfa yemera kwambara umubiri upfa arondera ingene yopfa kugira ngo urupfu rwiwe aruhindurisha ubusa ufise inkomezi z'urupfu niwe w'amazi yambaye umubiri upfa gusa. Ariko Matthieu chapitre 3 dusomere frere Matthieu cya gatatu umurongo wa 16 hera verset 15 dusomere twumve ugeze ku wa 10. Matthieu chapitre 3 dusomere twumve ko bivuga ntiyabaye mu gupfa gusa ariko yasivuje muhangane frere dusomere Yesu aramwishura ati nubyemere kuko aribyo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose. Buno arabimwemerera. Yesu amaze kubatizwa acava mu mazi maze ijuru riruguruka abona mpemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Buno rero ijwi riva mu ijuru riti ubu niwe mwana wanje nkunda akampimba. Yabaye umubiri ahuza nawe kugira abone upapfa. Ariko ndabira namwe ingene Imana twasomye ngo kandi amahanga yose imiryango yose yo mu isi amen izohere umugisha muri we. Murabonye Imana yatwiyumviriye ko kera iti imiryango yose izobaho yo mu isi izohere umugisha ku rubyaro rw'Aburahamu. Dore Bibiliya ivuze ngo Imana mwemu Imana yuruka agwa kuri we nk'inuma. Imana yabaye mu bipfa ariko kugira habwe ukudapfa mwemu w'Imana yamujeko aducira inzira y'uburyo mwemu natwe azotuza. Numva ndamukunze cyane. Bekitwaruwe nashimwe kuburyo yimviriye ibyo tuzokenera byose tutaraba tuzoba dukeneye mpemu yera amucira inzira y'ingene azotuzaho. Tuzoba dukeneye ijambo ategura abantu kera isi n'ijuru bitararema abahanuzi abakozi b'Imana bazotubwira ibizotunyura tukanyurwa tukubakwa navyo. Abo bose bateguye isi n'ijuru bitararema gushika no mu byeshuri cyanyuma ku murongo wa nyuma yandika ati umuntu wese azokugwa ko ku mugabane w'icyugi muzokongerako azokugwa mu byago byaje mu gitabo atwiyumvira ko atubwira ntibazongereko nibaze banakureko nzobarungikira Eliya. Haleluya. Azoza ategurira Imana ubwoko buroranye batongera ko kandi bagakura irembereye akangataza kumukunda mwese utamukunda nashaka mujane mukabivu bavuga kudakunda umwami Yesu namwe parallels don't exist. Nacho tumubaho udakunda Yesu nacyo tumubaho sinzi ngere byogenda yatwiyumviriye. Amen. Azali Abraham il pensait à moi. N'est-ce pas merveilleux? Dieu Abraham yarikaniyumvira. Amen. Aheza gira Abraham ndashabaza gira Abraham wenyine ariko ngo imiryango yose yo mu isi. Amen. Izo reka tugende tubandanye. Gushikana akoresha abasaza ba Rebeka. Mu itanguriro 24 baratuka baravuga bati genda mushiki wacu turaguheza uruvyaro rwawe. Haleluya. Ruzokwegukira amarembo yaba
abitegure kare. C'est le parent rédempteur. N'umwami umuvyeyi gucunguzi yatwimviriye ko kare. Imana ihawe icyubahiro cyinshi. Yatwimviriye ko kera no pense ni mwumvira ngo ni ibintu byoroshe ariko reka tubisomere muri Petero mwumvirize ngene biryoshe by'umwami wacu. Nta n'umuntu akwiye gusengera ngaho adakunda Yesu. Arashaka hebe nawe dushaka. Abakunda umwami Yesu bazoze baraza bonyene. Amen. Mushimira hamwe bonyene. Que Dieu vous bénisse. Muri Petero wa mbere haranditse aya majambo mutazigera mwirengagiza na rimwe mu gice cya mbere kandi umwami ahimbazwe. Nadusomere fere kuva ku murongo wa 18 twumve. muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu z'iburakimazi mwarazwe na ba sogokuruza atari ibishira nk'ifeza cyangwa izahabu, ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini ntari umwagazi w'intama utagira agasembwa cyangwa ibara, niyo ya Kristo. Uwo yamenywe n'Imana kera, yamenywe n'Imana kera, itanguriro ry'isi ritarashirwaho, ariko yerekanywe ku iherezo ry'ibihe kubwayo. Yerekanywe ku iherezo ry'ibihe. Yamenywe n'Imana ariko Dieu l'a gardé jalousement pour nous. Yerekanywe ku iherezo pour nous frères qui soient loués. Amen. Imana ishimwe comme ça veut. Mugabo yahaye kwizera Imana. Yabibaye ki? Il vous l'a déjà donné. Mwebwe abo yari yarabikiye kuzobizera. Il vous l'avait gardé. Il vous l'avait destiné. Alléluia. Yasamye nzoyivamo nzoza pressure kuri internet kuko nitwojana mu kuri abantu bagoye mu z'amazi ya Yesu. Nivyo gukunda numva nako no bishobora ariko kumviriza ndababwiye. Hari mo twako turane ko nigisha mu gatondo yaciye arira none nahiza no urira tamuzi gira hano amoso zerakamye ko intambara nyinshi mwaciyemo murambabare ariko kumviriza frère bien-aimé amwebwe. Amen. Abo yabikiye kwizera kandi mu byumva reka aho tubisubiye guhambaye cyane gusumba agaciro izahabu yaraguwe. Amen. Uko kwizera niko yari yarababikiye kera, noneho yarakuduhaye twizera iparole izo tuzamura ingereko. Merci frère. Soma mwebwe abo yahaye kwizera Imana, iyo yamuzuye mu bapfuye ikamuha ubwiza. Ikamuha ubwiza. Vous avez vu ça? Ikamuha iki? None ni muziko ari ubwiza twabikiwe. Ni muziko ari ubwiza twabikiwe. Ubwiza pazapa abari yaraca yaciriye twebwe. Aha ubwiza kwari byose tubuhabwa kandi batugeneye. Amen. Manishimwe. Nibivuga ngo iki? Mugende muri Matthieu chapitre 17. Matthieu 17. Mwebwe abo yahaye ubwiza. Imana yarakoze nihibazwe. Ihibazwe Matthieu 17. Dusomere frère ku wa mbere. Minsi 6 iheze Yesu agana Petero, Yakobo na Yohana abadugana igisozi kirekire ari bonyene, akayanganira imbere yabo, mu maso yiwe haka nk'izuba, impuzu ziwe zera nk'umuco. Imana ishimwe. Ibyo yatugeneye eske murabibona? Mushaka nabibabwiye niwe fura muri bene se. Niwe fura muri bene se. C'est tout ce qu'il a reçu. Ibyo hawe byose akayangana subiramo akayanganira imbere yabo. Umurongo wa kabiri sesa. Akayanganira imbere yabo, mu maso yiwe haka nk'izuba. Niko nzosa sawa. Impuzu ziwe zera nk'umuco. Amen. Umwana himbaza. Kahawe kwambara impuzu nziza zera z'ubwe. Izi mpuzu yari yambaye ku musozi nizo nzoba nambaye. Niyahindukira umwami wanjye.
yatwiyumviriye dushimira umwami yatwiyumviriye hano bashobora kuvuga bati turashimiye perezida Bagaza yaciye amabarabara yubatse ibigega yiyumviriye kuzinyimbu n'ibindi bitari bimwe mbere twe dushimiye Bagaza dushimiye Yesu Kristo yatwiyumviriye ko isi n'ijuru bitararemwa iremere la pensée à nous aho hose yari yicaye yiyumvira twebwe Psalm 85 ese cyoma nkazomubona vuba cyane tukamuva mu nda tukamuvumbira ibihe byose yatwiyumviriye ko nashimwe Psalm 85 Imana ishimwe rwose ngo nibe bitazoshira dusomeza muri umurongo Imana ishimwe Zaburi 85 uhere ku murongo w'icenda dusomere Imana imbazwe nukuri agakiza kayo kari hafi y'abayubaha kugira ngo ubwiza bwayo bube mu gihugu cacu. Komeza. Imbabazi n'ukuri birahuye ukugororoka n'amahoro biragumbiranye. Imana ishimwe. Oh merci Seigneur. Reka dusubiremo umviriza neza ubuntu n'ukuri bizogumbirana. Muri Bibiliya y'Icyongereza naciye ndabitaragiza ubuntu n'ukuri bizogumbirana. Ça va s'embrasser. Amen. Nous, est-ce que vous savez nakahuye mari baheza ubuntu n'ukuri bizogumbirana. Imana ishimwe. Ese mwakahuye ni kuvuga ngo twebwe abari mu isi nous recevrons des cadeaux célestes. La vie céleste ubuzima bwo mu ijuru reka tubisome mu mve ukugororoka n'amahoro amen birahuye amen Imana ishimwe iby'ijuru n'ibyo mu isi byarafatanye bihera muri Yesu Kristo inuma y'uruka ivuye mu ijuru ijwi riva ku Mana riti uyu ni we mwana wanjye nkunda akambimba. Et c'est la même chose pour nous. Tujana ahantu azavuga ati aba nibo bana banje nkunda bakambimba. Tuzoba twuzuye ibibogaboga muri we ibyavuye mu ijuru. Mana twiyumviriye ko ibidutegura isi n'ijuru bitararemwa yarakoze. Nishimwe Efesiens chapitre 1 afite cya mbere mwenda dusomeye kuva ku murongo wa gatatu twumve amajambo meza y'Imana. Abefeso cya mbere dusomere ku murongo wa gatatu dusomere. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se ishimwe agashimwa sawa yahezagiriye imihezagiro yose y'imwe ahantu ho mu Alléluia. muri Kristo. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Il y a toutes les bénédictions. Wimihezagiro munini cyane yaba warubizi ko hari amatoni ama-entrepôt y'imigisha ibitse mu ijuru igenewe un seul individu, umugabo umwe nkanje, umusore umwe nkawe. Nyinshi z'entrepôt céleste yaduhezaga imihezagiro yose y'imwema. Amen. Apana y'umubiri frere, y'umubiri biracuya, mais y'imwema éternel, iby'Imana impaye byose biba bibaye bidashira. Yaramaye umubatizo ntawe uzowuhindura, yaramaye agakiza ntawe uzokangiza, yaramaye amahoro se éternel. Sasa amahoro twahawe na Saint David guce tuvuga ngo Saint David muri yatsindwa mu 2007 niyavaho tuzotugoye bazoca oya n'amahoro adashira twahawe n'ijuru umunezero w'agakiza udahera twahawe n'ijuru. Voilà. Maji. Sisi muzo wakuriwe n'umugabo fero ngo nikahera takiriho ni muzu zima. Sera dere n'ubwiza bw'Imana bahawe kudasaza. Igafre nizwa tubifita mukono mukuza
twirabura dufite nk'uko tuba dufise la gloire de l'Éternel, tuba dufise ubwiza bw'Imana isumba byose, tuzoba dukayangana. Est-ce que murabumva? Ndanga kuba fura ngo tuzobajene gusa, ntituzobajene gusa, ivyo vyoba bidahagije abajene gusa bafise amahirwe mu maso nkayagisha, n'abajene bakayangana bima bafise ubwiza bw'Imana. Kuma yakayanganira ku musozi niko nzobasa nanje umwami wanje nagaruka. Ijambo ryitwa antipatike rizoba ryafuswe, hazoba ari sympathique. Voilà, c'est ça. Imana ishimwe twifuza kuzoba duhari, kandi ivyo umwami yavyiyumviriye kera kugira ngo abantu bose baremeshwe navyo. Bibiri, Ancien Testament et Nouveau Testament, ivyo Imana itobasha kubesheramo bibahe kurema cane. Abefeso chapitre 6 bibahe kurema cane mwebwe abahawe ivyizigiro n'ivyo buhungiro bwanyu. Amen. Il est merveilleux. Vraiment le manoir. S'il vous plaît, ndasubiyemo yatwiyumviriye ko kera, adutangira ikimazi kera, adukwizera kera. Amen. Adukiza indwara kera, adukiza ibyaha kera. Kristo Yesu. Amen. Uw'ijuru ryagumije rinerekana ku iherezo ry'ibihe ku bwacu. Amen. Imana baheza kire. Oh frère Pierre yabyigishije neza, kandi abantu nk'abo batwitanye imbere turabakunda. Frère Pierre yavuze aya majambo meza cyane, muyasome mungere muyanywe, nuko mwe mutanyoye impeke hariya iwacu baganye impeke bayandije urwagwa ruhiye cyane, bagakwega mu mazuru ukabanza kumva gatwise wamufresha jabura, hanyuma n'amusozi agacaza, hama rero ugacunga ngo kare karyoshe sawa sawa. Imana arakabikirije, pasi Imana arakabikirije. Natwe turakasogongera tugakwega neza, ari wacu twakora gusogongera ko ntabyo mu Rwanda. Ndavuga ko ikinyarwanda bwa ntabyo ntaje. Tusome kwa kumara wa gatatu frère. 1 Pierre chapitre 1 verset 3 dusome tuko. Ugamga mu kwege mu byereka agake karyoshe mubumvize neza mumvirize. Bien. J'ai dit 1 Pierre chapitre 1 verset 3 dusome. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragashima, yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyizigiro bizima, itubyaza ukuzuka mu bapfuye kwa Yesu Kristo. Yesu yazuka muremera ko ari we yamubyaye. Mwamvere ese la Bible dit la vérité. Nawe bisaba ko cyane wari wabonye ko utavukiye mu gihe yatubyaje ubwa kabiri igihe yazuka mu bapfu. Amen. Mubabare cyane abantu basengera bumva bazohusha ivy'Imana yabageneye, muri muke mugende sahiwari aho twe dufise ivy'Imana yatwanditse ko atawundi yobiha. Kandi yarandondeye inkuru yo narindi mu gahinga inzanaho kubihererwa. De façon que je ne peux plus rater ça. Impossible. Shaka kubihusha. C'est fini. Nivyo yanditseko. Ntabwo uzoja kuyigiturire wibwire ngo byari byaje no murabiye. Ibishoboka kumva igihe yazuka mu bapfuye. Yari ibyaye ubwa kabiri. Haleluya. Imana ishimwe. Yazuka mu bapfuye il y a 2025 ans. Yari ibyaye ubwa kabiri. Ibyaje imbuto itabora. Nari nanditswe mu gitabo cy'ubugingo avant la fondation du monde. Tawamagaze. Maze oyasoma bumve. Witonze hera ku murongo wa gatatu frère. Usome witonze ureke gusomera mu gihe. Soma. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragashima, yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyizigiro bizima, itubyaza ukuzuka mu bapfuye kwa Yesu Kristo. Ngo tuze ndamufite itwaboneka itwapareza ku
irari ritazobora. Haleluya. Tuzabe compris. Subiramo tumaze kwegukire. Tuzokwegukire irari ritazobora. Irari hari umuntu abihindura. Oya umuntu apfuye yabisinye hari umuntu abihindura. Oya ntibyanditse mu Hebrew igice cy'icenda gushaka ndabasome murahazi kuva ku murongo wa 12 gusa ku wa 16. Niragi nirinze ryitwa iragi. C'est fini. Bakomeza iragi ritazobora, ritanduye, ridatituka, mwabikiwe mw'ijuru. Imashimwe. Yaba wari wumvise ko izina ryawe ririmo n'uruhindi wari uterereka kuti haleluya. Umwana aba yakwiyatse Imana yamwisabira yashimye. Wavuga uti nabikiwe yaba ari nk'ibintu wabikiwe na Moyoya bamutwaye ibyo batwara n'ibyaha cyangwa ari nk'ibyaha agasore bamunyaze ibyiwe bacanyaga n'ibyaha ari nk'ibyandada ati jya nabikiwe na dadaye wowe ati isheke wasinyiwe na dadaye umuntu azisheke asinyiwe na dadaye nk'umuntu azabikoze ikinyakuri nari bandi n'umweyo yakira c'est fini ndazo ibandi zose z'ubwetu yarapfuye we twarutamenya niba ari bamuhaye amabuye niba ari bamubakisha hanze niba ari bamugura imodoka uyimenye ibyo byaraheze me twebwe est-ce que vous avez compris mwebwe soma frère mwebwe kandi ngo tuzokwegukirira ritazobora, ritanduye, ridatituka, mwabikiwe mw'ijuru. C'est fini. Si ibintu biri kuri coffre fort muri banki oya nibibitse mw'ijuru. Abatanyenzi n'ibisuma n'abambuzi bashikayo iyo mwabwiye tubikiye ubutunzi. Yarambara yacu yari kumwe na n'uwo wajaga ati tubitse ubutunzi mw'ijuru. Ntabwo twakatiriza ahantu ariko mukajije ku mutima kuko ni ku mwanya tugiye muzezo arindira mu mutima kuhimbaza umwami wacu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Amen. Umuntu wese yakwiye kwinjira ngaha tukimubatiza tuvuga tuti aha rero urahiriwe umwami yakubikiye ubutunzi n'ijuru udatituka utabora udasaza udakabirana amen udacuya umwami yakubikiye ubutunzi n'ijuru urahiriwe nta shari ribaho kuko umwe wese afise rwiwe bimwanditseko nta jalousie ya grand frère na petit frère nta mwana w'icyangazi bamuhaye abudeze ya mfureki ubimuhereye iki yarasesa mu iby'iwacu oya abaje ku isaha ya mbere n'abaje ku isaha ya nyuma bose bawemera kero seriye kuvenisa yaranyiyumviriye ko jewe murababarire nimba mu murindazi ko hari abo babonda cyangwa abandi ntibarire nshaka abandi bakanezerwa ntaco ariko muzoshimira umwami kuko nzoba ngiye iwacu kuja guhabwa ibyo umwami yasezeranije. Hari umufurere yitwa Lazaro yari umukene mw'isi yagiye kuruhuka et c'est fini. Il a été précis à fanfare. Marika batanga kuvuza tarumbeti nyironge matowazi batangura kubivuza. Lazaro yashitse nk'umuperezida nibyo bon baragenda baza ikibazo mbere kurisha uzoze kunyishura mu gihe hejuru amanasura mu nyirakiza nawe dasi ndamubaza okay umuni kweki muri cortege ya perezida aje y'imoto je kwera bazi ko papa yamusubira nabizi kwishuri ishakira munaniye bon comme kweki aje y'imoto nachaza oda kweki aje y'imoto muri cortege ya perezida. Urose zero kwicuza aje y'imoto kugira bamutegurire akantu kaza kumunyanyisha hamwe boteri bloke tuje imodoka byose umumotari umwe amufashe amucisha mu nzira ndamumbanye mpaka yagereza ku mutora iyo bituma umwami wacu nawe yateguye umuntu avuka mu mbabazi soma zawe ndiko ndasoma Psalm yicara mu mbabazi imbabazi n'ukuri bimwitangije yakreye refuge haleluya yakreye inzira zose ku buryo nta hantu na
hatangirije amaraso, hariya haciye hashize parole, hariya haciye hasize saint esprit, hariya haciye yatumye yabire prophète, les apôtres, les abantu kuba intumwa, abigisha, amamoto yose amukikije nayo kuduhungisha. Amen. Iremebeye bateza kumukunda cyane, nta n'agahengeri na kamwe kari mu nzira y'agakiza turimo. Amadini ashobora kugira amafaye, ejo bakazosambura bakagabura amabati bati hari ibyo mu nteguro z'ishengero ryacu hari ibyadusovye. Twari twibagiye kuvuga ko pasitori atajya amahera yose acara yarya, none idini turarisambuye. Mu nteguro y'idini, mu bintu by'abantu bamara intege nke, ariko ibyateguwe n'Imana. Agakiza kuzuye katanzwe gateguwe n'Imana isumba byose, twashyikirijwe ku buryo uwo ari we wese yakagenewe azogahabwa ashike mu ntumbero atanamba n'imwe agize. Iremeze babera kubyumva bose cyane bose. Umwana ahimbaza. S'il vous plaît frère, Dieu vous bénisse. Amen. Mwami mwiza nashimwe cyane. Amen. Komeza frère. Mwebwe senke abazigamwa, mwebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'Imana kubwo kwizera, muzigamirwa agakiza kateguwe kuzohishurwa mu gihe cy'iherezo. Amen. Ako gakiza ni Yesu Kristo, niwe yarabitswe n'Imana. Amen. Yerekanwa ku iherezo ry'ibihe ku bwanyu. None namwe Bibiri ivuze ngo muzigamirwa. Amen. Kuzohabwa agakiza kateguwe ku iherezo ry'ibihe. Amen. Imana ibahezagire cyane. Est-ce que vous aimez Jésus? Amen. Mumenye ko ataduteguriye kubyumva gusa, ahubwo yaduteguriye ibyo azotwinjizamo. Je vais vous annoncer. Non, ce n'est pas annonce kututangariza, ni ibintu byacu. Iyo tuhezagiye badezire babwira ngo genda mu byare mu mutoki, gira barabagabo barongoranye n'abagabo ntavyo twavuga sha kirate twari kuvuga twavuga tuti mwana Imana mwe muravye iwacu ntitubashaka. Ariko rero twavuze ngo genda mu byare murondoke kuko ari ibintu bagenewe natwe n'umugabane wacu. Amen. Birarengeje ibyo mwiyumvira kuko twabihawe n'Imana. Ibi bitangana indahiro iti ndirahiye no kugumugisha nzomuha, kandi ngo si iby'Aburahamu wenyine, ni ibyacu natwe abizera. C'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Donc Imana isumba byose yabageneye isi n'ijuru bitarareta kuzohabwa agakiza kateguwe nayo kera. Itu tuvyita itu iwacu akenshi bavuga ngo bamuhaye igifobya, nukuvuga baguhaye itu niturya amafaranga y'amamene nta byabari igihugu cyo gihe byabari nk'igihumbi kiri kwinyoni ndende. Murabona yake abakera barayizi zabari noti zisivye. Icyo givoka cyagurwa amavoka nitwaye gatanu, amavoka ane manini angana n'urutwe rwanjye bayagutanu. Mena urabona guhonda wanyine baguhonda urebe barasarura akantu batwonye ubukene bwarateye, ariko igihe baguhonda uvuga ngo honje. Kandi rero nta bintu by'ingorane byari birimo, twasatuza inzara tukakirya neza tukakirya, kandi byaba bivoka biryoshye singa bya bahurutura mutarera byaba bivoka biryoshye. Rero abandi twarishimuse igisate cy'urubingo icyo twasatuza twari tumerewe neza, kandi twakwara urabona twari dufite ibintu bikindi. Imana ishimwe. Je ndamurishimira mbere y'ibitse ko yaduha agakiza ka kera. Ngo murabizi na za kera nizo nziza abariyo mujana uzoro mu buruhukiro bw'imitima. Jeremie chapitre 6:16. Tumwumve ko umwami yakoze kudumugisha nk'uyu esona indebrara. Alleluia. Utakabirana utabora twabikiwe mwishu. Namadame niyo bavuga ngo hari umugore umwe w'insurutwa igeze kwaduka ahantu hamwe irahari iteka niyo hari abagore bakazi aravuga ngo je nzondana mu ijuru. Madame twari kumwe
bazora gutesha nahombera gute nanje mu mutima nakuba nti cyo batari ibyo yabikiwe n'Imana ari ibyo wateguriwe n'Imana naho nica nzorija. Amen. Bibiri ivuga ngo nimutinye abica umubiri hanyuma atacobobagira, ariko mutinye abashaka kwica umubiri n'umutima wanyu ukaja muri Gehinomu. Naho umutima wacu nk'uko uwa Yobu wari mu maboko y'Imana Isumba byose, niko n'uwawe washitse. Igande mavu kiswaru muri nacu zoja mu ivu ube décomposé ucikiye poussière bavuye mu ivu zosubira mu ivu. Mais c'est âme précieuse, iki cy'agaciro cyakiriye ijambo Imana ntawe izogira na Satani ntagishikira ico, kuko yamubwiye ngo ufata byose niwe ni wonone umushatsi uvunguke amatwi acike n'inzara ziveko mbese vite, ariko ubugingo bwiwe sefi nuko reko Imana ishimwe uko Imana yaziganye mu bwayo, kuko ko yaraje n'uno munsi ari kwari niko azigamye n'ubwanje yabyishimiye cyane. Amen. Imana imbaza iremereye umushima umwami wacu ntabwo umwanya wa mbere Imana baheze bamugisha umwanya wa mbere tuhaguruke tuvuge tuti Mwokozi wetu anatupa furaha, akadushe ku kibaho anatupa furaha atunejereje umwami wacu keje kubenisi. Imana ishobora byose bahezagire cyane rwose. Amen. Amen.
dushimira imana turacyayishimira kandi niba ari wumva tuyishima aje nta kibazo abakazi bize Thank you.
kudutegurira neza hezagira ababera witoranirije isi n'ijuru rikazira uwo wese nakwizigire nakwizere kwizorumeye atawonyaka yawonyaka urindata amahoro nahawe na Yesu yayazigamye mu mutima nawoshobora kuyanyaga. Haleluya! watwaye byose ibyacu nawobihindura wabisinye wisinyishije urupfu rwawe bitangwa nk'iragi muri twebwe twese murakoze. none hezagira abana bawe tubirimo twabize inkomezi twateye umugongo amaso wewe kuko hari ibyo watweretse wagiye uratanga uburorero ubwiza bwawe bwarakayanganye utwerekaho natwe tuzambika ubwiza ageze igihe uzuka mu bapfuye utwereka ko natwe tuzozuka tuzukana umubiri udapfa natwe iyo mibiri tuzoyihawe yagiye mu natwe baturne le rogare vedo ayukiza amaso iwawe nawe kwizera kwacu kandi ari nawe wagusoze urakoze uduhe umugabane no mu majambo tugiye kumva kuri transmission abera bose bagiye bahage tunezeze usinde ishavu ryose umwanzi yaduteye no kwihebura imfungurwa zisumba ibyo umwanzi yakoze kugira ngo ntihagire na kimwe cy'umwanzi dusigarane izo ukoze bisabye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.